abahora bagaya intango ya mbere ntoya bazotangara babonye ivy'Imana izokora mu kuboko kwa Zerubabeli. Kenshi turagaya ibintu bikiri bitoya, kenshi turakengera intango nto za mbere. Imana ikiragomba kugukoresha ari kuri mu ntango za mbere zawe nkeya. Imana irikira hamagara ubuzima bwawe ariko ntubone iyo uriko biraja kuko ubona umenga ufise amamoyen ari faible. Wabona ku ntango zawe ntoya za mbere ukumva urafise ubwoba ukavuga ati je ibintu ngira si ivyanje ngira nihenze. Ariko Bibiliya yavuze ngo ewe Zerubabeli, abakengereye intango zawe za mbere ntoya bazohimbaza Imana igihe bazobona ivyo nzokoresha ukuboko kwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndaje kubabwira ngo mwishengero mu butumwa bwiza Imana yaraduhaye kubona abantu batangura bubaka ingo zabo batagira ni matera. Imana yaraduhaye kubona abantu batagira ni intebe, abantu batangura mariage no gushika ku munsi wanyuma bagikora course. Imana yaraduhaye kubona abantu bari mu ntango za mbere. Imana yaraduhaye kubona abantu, hari umuntu yaje ngaha anya muri 40 jours za kangahezi heze yahomvye yapfuye urudanazo rwe rwapfuye. Ejo bundi aranshinga ntabwo ati pastor kuva nje ngaha anya nkumva amajambo y'Imana hano ubutunzi bwanje bwaraduze. Haleluya, nanje nzokorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana yaduteye iteka ryo kubona mu busa Imana ihavanamwe ibintu bikomeye. Umviriza, ubusa buradukanga ariko ubusa ntibukanga Imana. Kandi abantu bafise amaso y'ukwizera ntibakangwa n'ubusa, ahubwo kandi ico bakanga nigihe boja mu bigega by'Imana bagasanga hari ubusa. Ariko iyo tugiye mu marembo y'Imana dusanga mu marembo y'intama hariho ububiko, harimo iby'ubutunzi vy'Imana. Iyo tubonye ivy'Imana itunze tukagaruka tukiremesha. Bwana asifiwe sana. Nico catumye Mariya avuga ngo nataco mufise icaza kuvuga cose muze kugikora, nimuze guquestioninga icababarira. Icaza kuvuga cose kizoba kiri porteur de vie, just icaza kuvuga.